turabaramukije twifuza amahoro y'Imana. Turi mu icaganiro birivuga iki? Uyu munsi twabateguriye ikintu gishasha aho twatumye abatumire kugira ngo badufashe kumenya neza ico birivuga kubijanye n'ikibazo gihanze isi, gihanze n'abarundi. Ico kibazo ni mbega ishengero ryogifatamo gute kubijanye no kurondoka ku rugero. Ni ikibazo kubera Bibiliya iravuga neza ko igihe Imana yarema umuntu dusomye mu Itanguriro 1:28 Bibiliya tomora neza ikavuga ngo maze Imana irabahezagira iti nimuvyare nimugwire mwuzure isi muyiganze. Rero aya majambo avuga kurondoka kugwira kuzura isi turayabona mu ijambo ry'Imana. Rero ihiganiro sinogishobora jenyene. Ico gituma natumye ko abatumire badasanzwe. Reka rero abatumire ndabasaba ibidondore. Reka ntangurire mu bamfu ganje bidondore ariko baradukurikirana. Murakoze cyane. Ku mazina ni Emmanuel Ndikumana. Sanzwe ndi umupasitori nkaba n'umwigisha w'ijambo ry'Imana. Mvuze ku bijanye n'irondoka bavuze ngo umuvuduko. Ivyo byose bifise bihurira n'Imana kuko n'uwo murongo usomye abica bidufata kweri. Urakoze cyane turagushimiye Dr. Ndikumana Emmanuel kubona witavye ubutumire. Reka duhe ijambo ubu mu buryo bwanje yidondora ariko baradukurikirana. Urakoze Cyril, nitwa Prosper Barengayabo, sanzwe ndi umuganga kandi hejuru y'ivyo ndi umwe mu bagize shengero mu mishengero rya Shama Temple. Ego. Urakoze cyane. Je musanzwe mumenyeye muri caganiro bivuga iki? Ego ni Pasteur Cyril. Reka rero tuduge ku ijambo. Bibiliya mu gitabo c'Itanguriro 1:28 Imana iriko irahezagira abantu ba mbere yahejeje kurema yarabwiye ngo barondoke bagwire buzure isi. None rero no munsi tugeze mu kinjana nk'iki abantu bangana uko mushobora ko mubibona mbega iri jambo ga Dr. Ndikumana iri jambo turitahura gute tworikurikiza uko nyene rimeze tworifata gute mu gihe ca none? Sinzi ico ushatse kumbaza. Ugumye kumbaza ko ibwirizwa ry'Imana twaryumviye twarishikije ku isi yuzuye cyako twabaye binebwe tutarashitsa ico Imana idusaba. Nsobanura ico ushaka. Ico ngomba nuko muri kino gihe abajeje amagara y'abantu batubwira ngo nimurondoke mugabo ku rugero, na leta iraduhimiriza ko abantu bamaze kugwira ko hakwiye kuba kugabanya canke abantu hakwiye kurondoka ku rugero rwiza. Rero uciye wumva gituma rero nabajije ntumbero ikibazo canje. Ego. Uko ndavyumva reka kumbure muganga banza tubwire. Ego. Nibaza vyofasha. Umva je ndashaka kuvyumva uwo murongo ico ushaka kuvuga. Ndaza kugishikako. Mugabo hariho mu vy'ukuri ubumenyi ntafise. Ego. No kuvuga bije iyo tuvuze ngo tuvyare ku rugero. Ego. Urwo rugero nuruhe kubera iki? Kubera iki ku rugero? Mbega tutavye ku rugero hafiki hononekara iki hakiri iki? Canke none ko tuvuze ngo muvyare mwuzure isi. Ego. Je ko ndi umurundi. Isi kabitagarukira ku Burundi. None Burundi bwuzuye isi yuzuye. Urumva hari ibibazo byinshi ntashobora kuyibaza. Mugabo ntarabijamwe nkundira ahubwo muganga banza mbwira. Ego. Nk'ufise ibiharuro cy'umuntu hama tuze kuganira dufise ico dufatirako. Twagize amahirwe dufise umuganga muri studio yacu tugomba tumuha ijambo. Ego. Urakoze Cyril, na Emmanuel urakoze cyane. Ego. Nimba hari ijambo ryumviwe cyane muri Bibiliya mu gihugu cacu. Ego. Ijambo ryarumviwe ry'umuhamagaro wo kurondoka. Ngirageje kubivuga mu buryo bw'ibiharuro nababwira yuko uko imyaka 30 iheze ngaha mu Burundi. Ego. Abanyagihugu bigwiza kabiri. No kuvuga dufashe mu mwaka w'1980 abarundi bari miliyoni 4. Imyaka 30 yakurikiye ni 2010. Ego. Abarundi zari miliyoni 8.
dufashe imyaka 30 yokurikira haba mu 2040 reka tumwe tugende mu 2050 abarundi bazoba ari miliyoni 25. Bigaragara koko abarundi bari ni bamwe mu bantu ngaha kuri iyi si barondoka cyane kandi bafise abanyagihugu bigwiza ku muvuduko munini, kuko uko umwaka utashe bigwiza ku bice birenga ibice 2 n'ibice 4 kwijana. Urakoze cyane. Rero uravuze uti nimba ari abantu bumviye iri tegeko cyangwa bumviye iri jambo ryo kurondoka abarundi barimo, kandi uratanze ibiharuro nkuramutima, none hari ikibazo biteye? Urakoze cyane. Bon, mu bisanzwe kurondoka nta kibazo bya biteye ubwavyo, kuko havuka abantu kandi abantu ni nguvu zikora zigico zitereye mu gihugu, ariko mu bihugu bikiri mu nzira y'iterambere aho izo nguvu ziheza ngo zikoreshwe mu buryo bwo kuvyara umusaruro, kenshi biducikira ikibazo. Umuhinga mu by'ubutunzi yitwa Malthus w'umwongereza mu 1798 niho yandika ashira habona igicapu ciwe gene yatahura igwirana ry'abantu n'igwirana ry'ubutunzi kw'isi. Yavuze ati abantu bagwirirana ku muvuduko munini bita croissance géométrique canke exponentielle. Atariko ubutunzi basangiye bwo buduga ku muvuduko utihuse bita arithmétique. Bisigura rero yuko uwo murongo abantu ubutunzi bugenda kumeze gutya, hanyuma abantu ariko baduga gutya. Hari gihe rero mu majambo haco cagera igihe abantu bakaba benshi bakaruta ivyo isi ifise ngo ibahereze. Abarundi bari yamaze bati abasangiye ubusa bitana ibisuma. Naho utangura kubona abantu batanguye gukehanirwa n'ivyo bibasanzwe bafise. Wibaze Siriro, ibintu mu mwaka w'1980 mwafungura muri miliyoni, turi miliyoni 4. Ino munsi igihugu isi twabako ni yayindi nyene, ariko ino munsi tumiliyoni zenga 13. Bisigura yuko rero birafise ingorane nini cyane, kubera iki abantu baca basangira uburyo buke, kuko uburyo bw'imwimbu ntibugenda burigwiza. Cyo novuga kimwe ni nkuko mu bihugu abantu bagwira cyane muri Afrika, nivyo bihugu nyene dusangamwo ingwara zo gufungura nabi zisinzikaje abana bari munsi y'imyaka 5. No baha urugezo kusenga mu bacu mu gihugu cacu abana basinzikaje n'ingwara zo gufungura nabi barenga urugezo rwa 50% bari munsi y'imyaka 5. Bisigura kandi ivyo bica bizana ingaruka zibi cyane muri kazoza ku buzima bwacu bwa misi yose. No kuvuga ngo iyo abantu bagize indwara mu kubaho kwabo mu misi rimbe baca bagwara indwara z'imitima, indwara zidakira, bagatangura kugira umwimbu muke mu vyo bakora. Ariko si nivyo gusa, uko baba benshi isi ibidukikije bagira bakenera ivyo bakoresha kuri iyi isi n'itaguka. Amashure turazi no munsi ngena kwigisha bisige bigoye abana mu mashuri abana benshi. Bisigura rero ngo abantu dufite amanzi no munsi abantu baburana amanzi mu tribunal hari n'amanzi yerekeye iki, bakubwira ko ari amanzi yerekeye amatongo. Kubera iki? Kuko rwigenda ari barito niko turishaka nako tugenda tuba benshi. Mu yandi majambo igwirana ry'abantu nivyo byama riherekezwa muri ibihugu bitaratera imbere, riherekezwa n'ingorane zijanye ni ivyo bari busangire n'ibituma bashobora kubaho. Urakoze Dr. Prosper, urakoze cyane, uduhaye ibiharuro, uduhaye ingene abantu mu Burundi bagiye bararondoka no munsi ingene ari benshi, kandi hari n'igiharuro utanze ingene abana bari munsi y'imyaka 5 bafungura nabi bari ku rugero rw'ibice 50 kwijana. Izo ni ibiharuro bikomeye kandi biteye n'ubwoba, ko bigaragara ko mu gisata c'ubuganga murabona neza ko bikenewe ko abarundi barondoka ku rugero. Dr. Ndikumana Emmanuel, inyuma y'uyu muhinga w'umuganga, hari ico nawe woshobora kuvuga kubijanye n'ingene vyoba bikenewe ko abarundi barondoka ku rugero? Wowe nuko uca wita kuvuga ngo birakenewe, wowe urahengamye mugabo ntaco. Afete ushaka tuvuge ku barundi gusa canke ushaka tuvuge kuko urabona n'umurongo wasomye? Wasomye umurongo wa Bibiliya. Umurongo si w'abarundi, ni w'abantu bose.
rero nibaza kuko dutahura ikibazo twumva tukanacagura yego ugira umwidegembyo byo kucagura mu isi mugabo utumbereye abarundi yego ico ndacumva hanyuma ngarutse no kurya murongo wadusomeye mfashe uko Dr Prosper abivuze aramfashije cyane kuko we bavuze ku kibazo kijanye n'igwirana ry'abantu mugabo avuze urya muhinga aca gifatanya n'ikibazo cy'igwirana ry'ubutunzi ni ukuvuga iyo umuntu afashe kimwe ntafate ikindi bihava bitugora n'ingene tubiraba amatwe nk'abigisha ijambo ry'Imana nk'abapastori naho iyo dufata urya murongo nyine wadusomeye kuko mwavuze nibo bantu bubakira ko cyane muri irya Bibiliya nyene muri irya gitabo nyene Bibiliya ikwereka yuko Imana yafashe urya muntu yahaye iyo mission yo kugwira kuzura isi ikimushira mu itongo ngo aririme arizigame kuririma kubera iki nijya kura mu ivyo afungura rero ntushobora gutandukanya ukugwira kw'abantu n'ubutunzi n'ibibatunzi umva ubutunzi hamwe ibibatunzi ivyo dabo tubifata uko nshaka kuvuga iki ubwa mbere abo bantu batagwiriye ibi byo gutunganya isi no kuyizigama ntibishoboka biragora kandi iyo bicuramye aho kuba abo kuyizigama no kuyitunganya bakaba gusahuranwa ivyifise nkuko yavye itaguka naho nyico tugwa mu mutego wo gufita abantu batagira ivyo barya batagira ubutunzi bwo kubafasha aho ni ku ruhande rumwe ikindi nibaza ko ngo dufashanye nk'abantu b'Imana cyane twumva ico twotera nk'abantu b'Imana twibuke yuko nimba no munsi mu Burundi dufise ikibazo c'igwirirana ry'abantu hari ibindi bice vy'isi bifise ikibazo cyuko abantu bashaje ahubwo bariko baratwiba nabo twari dufise bakagomba kuba twari wabo ingorane batwara abo twagomba kuyikorako Prosper nshaka mumfanye tuvyagure kuko urumva mu gutwara bashaka ngo twaba ba Prosper bize baje kubafasha kugira bashaka ngo gutwara aba engineer bigijwe n'igihugu kuri bwa buryo bukenya dufise aribo badufasha ibintu bakaba bagiye nshaka kuvuga yuko rero ugomba je ndakije ko nkusoma ijambo ry'Imana nkukiraba muri ange cyane zo mu ijambo ry'Imana mbona umwanya twe dufise ikibazo c'igwirana ry'abantu bati vyarakurugero mu bindi bice vy'isi abantu barashaje turabuza abakozi turabasevye mu vyare tubahe n'amahera abantu kaca babiga abantu bavyare jewe kwambaza nk'umuteoloje ndabiraba kimwe muri ubwo ruhande ikindi aussi Prosper sinuko ikiganiro ko ndakurikira canke atikanya ko ndasoma mu misi heze bakwereka yuko iyo bakokwereka kazoza ka Afrika bakakwereka yuko uko ibihe biri imbere biko biragenda ko ahubwo hari ugutakaza ivyizigiro vyinshi mu bivyo bice vy'isi bitagiramwe abantu bigize gute mugo baravye Afrika dans l'ensemble uburyo bwagutse uburundi tubwihuje uburundi buri muri Afrika kwati Afrika nigifise amatongo yaca vyantu henshi y'ukurima hatararimwa na cane population yayo ni jeune iyo ikacibonwa atari mu buryo bw'ingorane ahubwo bikaboneka mu buryo bwa kazoza k'ivyizigiro rero nshaka ndazi ikibazo gifise amahangire menshi cyane d'abord ntitubibone nkaho arakaga kadushikiye ahubwo bituzana muri gestion muri responsabilité abamwe n'abandi ingene tuvyifatamo kugira ngo mpeze quand même Imana yangi ubuntu ndatembera gatoyi hize muri Suisse superficie ingane ni Burundi sivyo umenga n'abantu ndashaka kwihenda mugabo si benshi gusumba biwacu urumva bafise ikibazo cyo kurya no kuryama ni ukuvuga ya superficie nyene ahubwo bo bakira n'abantu benshi bavuye ahandi mu nyumve sindiko ndashigikira canke ngwanye vyo kuvyara ku rugero no kugabanya uwo murindi sivyo ndimo mugabo kandi nivyo ndimo ko ikibazo ucaguriye neza uza kugisanga ukundi ububirigi ese superficie ububirigi yasomye y'Uburundi oya mugabo nabi wacu iyo vyaze batarura bagendayo baje gukora iki none twebwe ntaco twokora ntako twobaho
aba barundi bashwiragiye nk'inyuze nk'intozi bakegerana bakaza mu ntuze tukubaka inzu tukara nko turimo mbaye ndageza aho ntamyegeje ikibazo mugo rero ni kamwe mu wocagurira urumva tukumva ko igwirana ry'abantu ni kibazo nungaha mu gihugu ivyo Professor Vuga ndavyemera rwose tutari ico dukoze kugira ngo umuvuduko ugabanuke none bazo ngo abantu baragwiriye uretse ko twese dufite ibibazo bimwe ngo nuko dufite abantu benshi hariho ufise 12 13 atakibazo afise cyo kubatunga cyo kubaryamika cyo kubasomesha hariho n'ufise babiri bamubanye umuzigo ni ukuvuga ikibazo ucaguye ukacukura nk'umukozi w'Imana uhava usanga uruhande rumwe wovugana nabo bavyara bagwiye umega ba Portumega dayo turarengeje arabaza kwitubwira we warabizi gusonga mugabo kandi hari nico bibwira abatunganya igihugu urakoze cyane nkuko nariko nabivuga cyangwa nkuko turabikurikirana turi ku kibazo kivuga kugabanya canke kuvyara ku rugero hanyuma Dr Emmanuel aratweretse ko mu bihugu bimwe ico atari kibazo ahubwo hari ibihugu birimo abantu bashaje bakeneye abantu bakiri bato natwe muri kino gihugu cacu muri bihugu vya Afrika abantu bakiri bato ni benshi hanyuma mugabo barafise ubukene nkuko Dr Prosper yabivuze mugabo reka turabe neza akamo ka bajeje amagara y'abantu akamo ka leta kavuga kati muvyare ku rugero mbega uyu munsi umuntu yovyirengagiza ingaruka yo bigiye Sirirakoze reka nsubire ku kintu Emmanuel yavuze ntitucirengagiza gikomeye nimba tuvuga ko mu Burundi duhanzwe n'iri gwirana ry'abantu hari ibindi bihugu bidahanzwe n'iryo gwirana ahubwo bahanzwe nuko bashaje bataboneje ngo nahazo bahameze baravye ariko Emmanuel ntirengagize yuko igisi yacu barasizeho imbibe z'ibihugu barasizeho imbibe z'ibihugu ubundi abasa bugarukira ibirometero 2028 2027 urabibona burafise igihugu cyose kafise barabigabuye yaba yari kirisi iri imwe ina munsi Emmanuel yo kwimba n'umufatso ni wewe nabuzukire bagaca turagiye muri Congo turagiye muri Australia ntamwe ko dufise mugabisi si imwe no muzi sagizene iragabuye ntitwokwengeze no kubiraba aho turi mugiye mu bitwerekeye ariko ushavuze kirakomeye mu cumve yabisi yari imwe yabutunzi bw'isi bwari buri hamwe tukabusangira ariko abundi bafite ubw'iwabo tuza gukorera kiracumvise hamba kandi yavuze ntikomeye nahereye mvuga kuvyerekeye ibihugu biri mu kunzira z'amajambere bikiri mu iterambere kuko bobo bafite indibazo bibahanze byo kujera abo bantu rero munsi y'ivyo za guhagararako hanyuma yavuze ati none mbega akamadutera karahari batubwira bati abantu nibavyare ku rugero bavyare bashobora kurera ntibaratobora neza ngo batubwire igitigiri ntibaratobora ngo batubwire igitigiri nibaza ko uko bizogenda bigera abashinga amategeko bazohe bakagico bayivuze ariko tumenye n'ivyo bindi bihugu bari gutho bahanganye n'ivyo bibazo hama barashiraho ingingo zingene abantu barondoka kumbure zarabaye kumbure zikaze cyane canke ntibazikurikirana neza zivyari two turabona ariko ino munsi turumva ko akani icokogwa kuko ino munsi aho bigeze ubuye umugore w'umurundi mu buzima bwiwe uyu mwaka turimwo mu mwaka 2020 mu vyigwa duherwa kuronka byakuze muri 2017 bigaragaza ko umurundi kazi avyara abana hafi 5.5 mu buzima bwiwe abo bantu baracari benshi kandi biruko suko avyara abo bantu ngo nuko ari bo bifuza oya ikigwa cyakoze 87 cerekana ko umugore w'umurundi kazi yifuza yabona yuko abana beza bo kuvyara mu muryango ari abana 687 mugo mufaso ni nyene yacaje akaca vyara abana 7 kandi abona ko 6 ari bo beza yarenza ko umwe myaka 30 yakurikiye baragize ico cigwa muri 2010 bigaragaza yuko umugore w'umurundi kazi yahinduye ivyiyumviro ahubwo abana beza boba 4 mu muryango mugabo uwo mugore nyene yarakivyara abana barenga 6 igiheruka rico cyo giheruka mu 2017 yitwa IDES étude de motivation de santé yerekanye ko umufasi n'umurundi kazi kivyara 5,5 enfants batanu n'ice bitanu ariko we yifuza 3 n'igice navuga ni nka 3 bane ikigarangara ngaha nuko ushaka kwerekana nuko
information imwe ikomeye nuko uko imyaka yagiye irahera abarundi biragaragara ko yifuza kuvyara abana bake ngo n'abarundi kazi n'abarundi mugabo kandi biragaragaza ko bavyara benshi baravyara batagize ente batifuza ikibazo duhebwa hake no munsi mbega abo bana bashika babiri bavuga mu miryango kandi batagira ante batabifuza ni kubera iki babavyara bitwereka yuko uko imyaka yagiye irahera abantu baragiye barakanguka barabona yuko umwana atari ukumuvyara gusa ahubwo bamukorera bamutunganiriza bigaragara yuko rero ivyo turimirije icigwa rusansuma bariko barategura izokorwa umwaka no mwaka uri imbere izobandanya nta wuzi ibiharuro izo have bitwereka yashaka kutwereka n'ibindi kumbure birenze ibi ariko bitwereka yuko abarundi mu yandi majambo baragiye barahindura ngene babona umwana murakoze urakoze cyane ico rero ikintu gikomeye ahereje ko ingene abarundi bagiye barahindura ingene babona umwana ubwa mbere kera bwari ubutunzi kuvyara abana 10 je papa yavyara abana 10 rero mugabo uko imyaka yagiye ihera abantu byaragaragaye ko umwana atari ubutunzi gusa mugabo harimo na responsibility yo kumutunga n'amasharge n'ibindi mugabo nagomba mu gutera imirimo y'ikino kiganiro dufashe uyu mukristo ariko aravyara intayekana hanyuma umurongozi we akambwira ati gwira ubandanye urondoka mugabo akabona ko akeneye kugabanya imvyaro uyu muntu tomufasha gute urakoze cyane kuri ico kibazo Prosper Imana iguhezagire cyane ndumva uri kurampa ivyo uri kurabivuga nk'umuganga nk'abantu bamanipira ama statistique je nkavyumva n'amatwi y'umusiguzi w'ijambo ry'Imana numva bimfasha gose kuko ubwa mbere tuko turavuga ivyo ibibazo njegera ninataka rwangarukana kuvuga kurambatse ibibazo nje nibaza ni bibiri bibazo ngo kuvyara ku rugero ubwo rugero nuruhe mubarire ninda rushinga kuko uwo muntu uri kuravuga so mu murongo wacha bava kuri Imana bati uvyare wuzura isi umenga nibazo kuzuza yose wenyene sivyo mugo tuvuze urugero rero niki twaduhereyeko mu Burundi mama wanje nemeye bati baradushingiye imbibi dufashe imbibe dufise tugafata uko tungana urumva urugero rwacu rujanye nuko isi yacu twayimaze kandi n'ivyo kugaburira abo bantu dufise bikenya byo bishobora gufasha kuko muri kino gihe urugero rungana iki mugo ugiye mu Buyapani ukaja mu Bushinwa ukaja mu bihugu bimwe bimwe noze tuvyare ku rugero none urwo rugero nije karavuga numwe babiri umva bo nabo bane ntibarabashikako baracagwana numwe babiri namye ndabambere kuri television muri Corée du Sud c'est qu'ils ont passé bafise ingorane zo kuronka abantu bubaka uretse kuvyara sinzi ko turi kumwe uce wumva ko nabo bogira kampanye yo kuvyara ku rugero urugero rwabo no kuduza so kumanura mugabo aho bice binzana jewe nk'ijambo ry'Imana iki kintu uti umugore w'umurundi kazi nabi yaro ndavyibagiye mugaye cyo mfashe arafise abo yifuza kuvyara mugabo arafise nabavyara ico mbonyemo nuko abo yifuza sibavyara ikibazo kubera ko atavyara abo yifuza ngo ahagarikire ngaho nyene nico kumbure cyo kwiga bimunanirira hehe jewe kubwanje ivyo bibazo vyo kwibaza ikibazo ca gatatu ncamfata abarongoye igihugu kuko nibo bariko barahimiriza niwo ku maradiyo ni n'abadohoga bati dufashe irebayibara sivyo aho n'abarongoye igihugu kuko nimwe mutuvura nibo badushira mu mashuri nibo bigisha abo bana nibo bagira bigize gute ubona hari inshingano leta ifise nka leta bikabandanya bimeze uko ndibuka umenga ari umuhisi president havuze ati eba umwese kuvyara ni kubuntu nyuma y'akanya gatonya umenga n'uwari yaravyibagiye yaciye avyibuka ndibuka akavuga ati none mwaciye mureza ati nimba rero tuza gushinga igiti giri uzo kirenga azoce yimenya afite birakwereka struggle donc ingene bitugora kugera mugo darantreta hariyo n'abakozi b'Imana kubera kubumvira ijambo bati mugahiye mugakora ibindi muzoba munyuranyije n'ivyo Imana ivuga naho nyine ngomba kufashiriza ikibataje oya gufasha ntiwihute gufasha nibaza yuko imbere yo gufasha d'abord il faut gutahura afite ikibazo dufise n'iki urumva kandi iki gihugu
nimba ntahura neza Yego. kiruzuye n'abantu bafite ibyo gufasha no gufashisha abantu ngo bavyare ku rugero ubwenge tubibaza abo bariko babifashisha nabo nyene bagati uya je nsanze mfise beje nabo batavyumva mu majambo makeya ibibazo byo guhangana navyo ni mwene ibyo ni kubera iki hari habafasha biteye gufashisha vya bindi vyose ba muganga batubwira Yego. je mbere ndaritse kubivuga ko ndi mu pastor mugabo ugasanga bari kuvyakira ngo bibafashe Yego. sibo biri kubiyafasha ndagushire ku ibindi Yego. umwanya no hamuramba barira je ndibuka ndiko ndavuga n'abakozi b'Imana igihe kimwe twavuga nk'ibi nyene muganga hanyuma bati ivyo bintu ntibibaho mugabo nkamubaza none ga mukozi ariko kuvuga abakozi b'Imana simba n'abakristo kuko muze murabe na hagati y'abakristo n'ababarongoye hariho tension kuko hari abamaze kuvyumva hari abitago yuko usanga bo kameme bamaze gucunye gati wewe ntibikumva inyigisho zanje sinzi ko ari ivyo alors nkabaze umukozi w'Imana ne wewe ufise abana bangahe Yego. ngabo biwanyu ati ni bangahe ati 10 canke 12 uro ni wabaye umukirisi umwitsa yumvise uwo murongo atajwe rimwagiriza ikibi icaha afise none ngaca bandanye abana bari mu ishuri ati none mubaye gute ati reka ibara ryaguye kubera iki kuko ivyo byose ni wabagaburira Yego. hamagize ko abagaburira ko abashira mu ishuri uca usanga aja gusaba acaza ati womfasha nawe ugasanga ntiwica umufashisha kuko nawe watwaye iwawe kw'ishuri hanyuma ati oya muntu nukuri mu mezi abiri nzoca ndakuriha uwo ni umukozi uwo ni umukristo ariko asaba ideni ariko aremenye ko mu ntuze mu mezi abiri azoba yarisha mugara azi ko atahazoba agize azoba yakuye bukeye ugasanga turacengana duhungana umuntu asigaye agenda umva ntagira ijwi rimwagiriza ikibi ko kuvyo kuvyara mugabo afite ijwi rimwagiriza ikibi kubw'amadeni afise kubwo dusanga twiba nk'abandi dusanga turabasuma nk'abandi kuko dushobora gutunga ya miryango kase none umenga umuntu yabikoze ngo inzamba nivuga devwe mu rurimi abantu bumva inzamba nivuga ntahushijuru none kumenya n'abasuma ntibazojayo Aho. ababeshi ko batazojayo none ko vyamye n'ubundi nzohava mbura ijuru ntari bujijwe nuko navyaye ku rugero ngo ndari bujijwe nuko abo navyaye kugira ngo babeho kugira ngo ndabigisha vyangize umunyavyaha je nimba tugomba gufashanya aho niho biza uca wumva ko ari cigwa kirekire utokiva mu minota 30 ngo ugihejeje ngo ngomba tucumvuko abakristo bariko bakurikirana kino kiganiro bumva yuko ari abakristo babushitse kuko batavyara ku rugero bavugishije ukuri bakacaraba ivyaha bategwa nuko abo bafise barenga abo bashobora kurera nabo nyene bibuke ko bazohava bahusha ijuru kurya abo bacira urubanza nabo nubwo ntibaza ko bazoruhusha kubera ico sinzi ko ntahura donc ngamvuze umwanya mu mbabarire mugabo ndiko ndabona uko je ntahura ikibazo s'il gufasha umukristo umukristo agomba gushika ahantu yumva ko ico ari karakora ko kijanye n'ubugombe bw'Imana atajwe rimwagiriza ikibi aho rero bica bigaruka mu nyihangane gatonya cyane bica bigaruka ku bintu bibiri uko Imana yaturemye yaduhaye umwidegemvyo liberté free will mugabo umwidegemvyo yaduhaye imisi yose ujana na responsabilité ni ibintu bibiri uri kusoma muri Bibiliya udashobora gufata kimwe udafasha ikindi igihe cyose tuvuze ko cyitwa umwidegemvyo mumva responsabilité tuvuga mu Kirundi igihe cyose tuvuze ku mwidegemvyo donc la liberté hateza kubaho na responsabilité n'ibintu bigendana rero ufise umwidegemvyo kuvyara bushaka mugabo kandi ufise responsabilité par rapport yabo ntuvyara ngo Imana nizorera iyo yaguhaye umwidegemvyo kubavyara niyo yaguhaye responsabilité yo kubarera mugo turadukosha
hageze kubashira ku ishuri ngo none gwawe jenje none ushaka gwanje babeho nabi urumva babe basiba ku ishuri canke baje mu ishuri ntashaka kuba ndi habi wawe we wavye mu mwidegemvyo wawe sizi ko umuntu ahura ni ikintu kigoye mugo nimba twofashanya ni ingene urugero kuri jewe niyo liberté na responsabilité vyose duhabwa n'Imana. Urakoze cyane ikintu cy'umwidegemvyo numva arico kiriko kiradutumbereza neza kuri kino kibazo turiko turavugana ko aho tugomba ko abantu bavyara ku rugero mugabo bakurikije umwidegemvyo Imana yabahaye hanyuma bashoboye no kurera Imana yabahaye neza. Dr Prosper uri umwungere mugabo kandi uri n'umuganga mbega muri burya buryo abaganga muduhanura hariho uburyo umukristo yokoresha hanyuma akumva atekanye mu mutima ko ari amahoro n'Imana. Bakoze sire kumva ico kibazo nibaze kanda gihereko aho Emmanuel arangirije nimba twavyumvise neza niko je hava ringora kurisha mu Kirundi ikiyavuze nawe nta ko leta tarashiraho igitigiri c'abantu abana bo byago ngo uvuge ngo wakirenze wiyagiriza ikosa ariko ijambo hejeje ko ikaravuga icerekeye paternité responsable nivyo ndafise umwidegemvyo wo kuvyara mbega abo nzovyara nditeguye kubakorera ino munsi tufite abana buzuye amabarabara hari abavyeyi babavyaye aca baterera mu ibarabara mbega abo nimba bari muri amashengero turongoye ino munsi bareko baragaza ivyamwa dukeneye ku mukristo sinavyibaza yavuze rero ati mbega ati hari abumvira apastori bovuga iki twovuga iki icambe cyo kuvuga nico ryaherejeko umuntu wese niyeyumvira imbere yuko iyo umwidegemvyo afise akoresha n'ibindi bintu byose no mu kuvyara urakora no mukorera abantu urakora rero nico kwivuga ati mbega jewe no munsi nshoboye iki nokora iki yavuze mbega hari uburyo bwinshi batubwira abaganga bigisha kandi buri no mu mavuriro ino munsi yose twibaza mbega babukoresha gute ni bande babukoresha cyane mbega bigatubwira abakristo bacu bavyumvira kuje ho twabwira niki muganda Rwanda babwire yuko bimaze kugaragara yuko uko abantu biga amashure make canke ko biga menshi niko ubwabo bafata mu ntoki bacifatira mu ntoki ikibazo cerekeye kuronda ku rugero kuko ivyiko vyerekana yuko abafasoni batigeze baja ku ishuri badafise formation nimwe bavyara abana ndwi mu rugero rwabo abagarukiye bahejeje primaire bavyara ni buri batandatu ariko abize gushika secondaire bagaheza secondaire atari kaminuza bavyara abana bane sindi ko cyumva ico kintu mu yandi majambo hari inzira twama tuvuga nyinshi cyane tubona zitatuzanira inyishu mugabo hari tubonye izana inyishu ntiwumvise yuko uwo kwigisha abantu bose akabenza ni buri 13 ko tubonye ibihagire bitweka ko abo batarenza abana bandi babigenza gute abo bantu babigenza gute nivyo barace hari imyanya yo kuvyara bacerewe kuko mu Burundi bigaragara ko abakobwa 50% abadamu 50% baba baramaze kuvyara umwana ni buri mu myaka 21 ni benshi cyane abantu 50% baramaze kuvyara umwana a 21 ni benshi cyane ico gitigiri mugabo biragaragara ko abagiye ku ishuri bavyara abana bane nivyo ico bashije bane ni giki nuko ubwa mbere nivyo baracerewe kwishiba imyaka irisununura ariko ikindi ca kabiri nuko bariyumvira ivyo bumva hanyuma na bimwe tubabwira aba bantu bobo ntibavyakira uko nyene baraja muhira bakabikestiona bakavyiyumvira ko bakayivugana mbega patiri mbega pastori ko yavuze bijya ninagira kugura pampers y'umwana ninagira kwigisha umwana afite mu yandi majambo uko niveau de vie y'abantu canke niveau d'instruction iduga biragaragara ko bafata responsabilité mu kuduza nyene ivyo kwibaruka rero ico twahanura abantu no munsi ko yakivuze nivyo nk'abaganga icambere ubu buhinga bukoreshwa umwe wese afise ubwo mubera mugo byose bitangurira he mbega ushaka iki kuko utarumva ko ukeneye kuba umuvyeyi akora inshingano ziwe mu buryo responsable singa kundi dukoresha ntaco gutumija kurondera izi mpanuro siriro twigisha abantu rero mwigisha abantu manzo mubazire kugutahura hanyuma niyumva ko iki kibazo kimwega yegera abahinga kwa muganga
hanyuma yegereye abahinga bazomubwira ati wewe rero turavye ingene ubayeho turavye n'ivyo wizera bamusigurire uburyo bafise wofashwa n'ubu nawe ntuyamaze kugira uwo mutima ntazo buryo wumfasha kwa muganga nico gituma mvuga ngo twebwe uruhara rwacu no munsi reka dukangura abantu babe abavyeyi koko bafata mu ntoki ikibazo c'uburezi bw'abana babo tutavyarira abakuru bacu ngo baze barere tutavyara abazicwa n'inzara bo mpava muzana ibibazo ngo yanga Imana niyo batunga ariko twaze ko imisi tuzinduka mu isoko yego tuzinduka gukora kugira ngo twibeshe sina twakwaguye muhira twese Imana izabatunga rero biragaragaza yuko iradufasha twifashije twakoze igikorwa mugabo reka rero no munsi jambo twovuga hano ni reka tukangurira abantu kubona izi ngone ziterwa mu gihugu cacu nyeze nko yavuze Emmanuel bitari mu Japan bitari muri Swiss mugabo ni wacu turiko turabamwe mu miryango yacu mbega abakristo turongwe no munsi baravyiyumviriye ibintu bo inyishu ntibasha bazironka ubwo nyene kuko abarongozi baturongwe ntazo bafise kandi ntazo bafise kubera ikisaba hinga muri ibi mugabo leta yaragishije abantu baravyiga bari ku mavuriro no mu ishengero iwacu nyene usanga dufise bamwe muri twege Imana yatije ubwo bumenyi twizera bimwe kandi ngo ndabwire ngo kimwe mu kibuza ino munsi ko abarundi bijukira ubu buryo bwo gutandukanya imvyaro no kwiyumvira ivyekeye kurondoka n'ububasha n'ingufu z'amashengero kuko aba barengero n'abantu bafise ingufu zikomeye ku bantu rero yo igihe cyose bakoze ikintu kidatunganye nico babigishije bumva umutima batagononokewe naho babirenga kandi babirenze baca bagenda ikigo cyakozwe n'abisha muri kaminuza y'u Burundi ngaha barekanye yuko bariko baragiranya amashengero ngena yijukire uburyo bwo gutandukanya imvyaro cegene banavyiyumvira tuzo tuvuga ngena bategekanye ibyo gutandukanya imvyaro no kwiyumvira ibyo kuvyara ku rugero bigaragara ko kuba mu ishengero ry'abaporoti ahubwo bituma abantu batijukira gukoresha ubuhinga canke uburyo bwo gutandukanya imvyaro rero ino munsi sirije biragaragara yuko dufise igikorwa kinini ne twebwe twavyugariye mbega nuko twababujije cyo nuko taco twavuze cyo nuko twavuze ibyahuye n'ivyo biyumvira rero nibaza ko igikorwa kinini kiraha mbega dufise umenye mungana gute mbega tubitahura kwigeza ungana gute mbega turitura ababiturusha kubimenya kugira ngo badufashe ikibazo kirahari kandi kiratwega twese murakoze ndagushimiye cyane docteur byukuri uragaragaje kandi uravuze ko mu buganga hariho ku bantu baba babisiguriye bakabona ko babikeneye hariho uburyo butandukanye ubituye ashobora gukurikiza kandi ukwizera kwiwe ivyizerwa vyiwe bikaguma bitekanye afise amahoro mu mutima yego nagomba Dr Emmanuel nawe ugira ico ushikirije dutera dusozera kugira ngo abariko dukurikirana bumve impanuro twogenderako kuri kino ciyumviro turiko urakoze cyane je mfashe ejo numvanye Dr Prosper encore nkuko nabivuze kare biriko biranyigisha nk'uwigisha abantu nk'ufasha abantu gukura mu kwizera kwabo kuko mu byo uvuze n'ibibazo wibajije je mfashe amajambo abiri ahagaze imbere yacu no munsi imbere y'iki kibazo nk'abarongozi ayo majambo abiri rimwe ni jambo ry'umuco irindi jambo ni jambo ry'ivyizegwa bibiri ivyizegwa kuko burya umuntu aragoye umuntu ari complex umuntu agizwe n'ibintu byinshi kugira ngo uhindure imibereho y'umuntu kugira ngo uhindure ukuntu umuntu akora ukuntu abaho ubanza gukora ku byo yizera ivyo murabizi ikimoko ntaco gikora ivyo yuko bavuga ngo umunsi leta yashinze ngo muvyare babiri abantu badahinyuge bizera muragenda maze mu Buhinde maze mu Bushinwa babigize ati numwe avyaye umukobwa ati niga kuje nshaka umuhungu mu Buhinde mu Buhinde bigenda amabuke bagasanga basaba abahungu benshi batagira abakobwa bo kubakanya nabo bivyara ingorane nyinshi cyane bivuga ngo ubwa mbere gukora kuvyizerwa by'abantu ingene ubikora ko ntugomba kuja kubigisha ibinyuranye n'ivy'ijambo ry'Imana rivuga mugabo bikenewe ko umuntu ava mu byo yizera bitari byo kuko binyuranye n'ijambo ry'Imana rivuga ukamuzana umushira mu ijambo kuko ijambo biri yavuga ngo muzomenya ukuri
kandi ukuri kuzobagira abidegenza. Kwigisha abantu ukuri birakenewe cyane. Hama umuco uri kuravuga ndazi imwe mu ngorane abantu bafise nuko abiteguye aburi ko batoye ngo tuje mu bitaro tuje hehe abo dusangayo canke abakristo bacu abo basangayo n'abantu bafise imico inyuranye n'igihugu si bose mu mbabare ndiko mu buryo bwagutse bamwe muri bafise imico inyuranye n'igihugu ivyo babigisha ngo bakore n'ingene babikora binyuranye n'umuco bikanyura no kwizera ivyo bibi bimaze kugongana ntaco twiteze ntaco tuzoronka dukeneye abantu bubahiriza ivyiza biri mu muco wacu sivuze ngo vyose ni vyiza mugo ivyiza mu muco wacu bikubahirizwa mugabo kandi bagafashwa n'ibintu bishigikira ukwizera kwabo je nico nkuye mu majambo makenga murakoze cyane turiko turasozera reka dushimire cyane abariko baradukurikirana tuvuga tuti uyu akakamo dutegwa na leta agamo dutegwa n'abajejwe amagara y'abantu akakamo n'inkoramutima nk'uko biharuro Dr Prosper yabivuze bigaragaza mugabo bikwiye gukorwa mu mwidegemvyo Imana yaduhaye twibuka ko Imana itazotubaza gitigiri c'abana twavyaye mugabo izoraba ingene twabareze nokora nk'abanshimiye cyane abatumire bacu ndagushimire ngene witavye ubutumire nizera ko no hanyuma uzo kwitaba utumire Dr. Rakoze Cyrille ikigirigana nko Manuel yavuze ni gito minota 30 ni mike kugira ngo dushobore kumure gutanga umuco kwiye turiteguye kwitaba ubutumire mu gihe cyose bikenewe ngo tubane ikiganiro cyangwa gutanga ubundi muco kuri iki kiganiro yego rakoze cyane reka dushimire na Dr. Ndikumana Emmanuel kumanya yaduhaye n'ivyiyumviro nkora mutima yatanze hanyuma tubatumiye ikindi gihe nizere ko muzotwitaba murakoze cyane ku bibazo nk'ibi nimwantumira je nyine sinzoza yego kuko ncamvuga ivy'iwanyu mugabo nuko mbonye agaciro ku kuganira mugabo mfise abantu nabo basasa ku meza bivuye mu bushakashatsi bivuye mu bundi buhinga biradufasha kwiyumvira ingene twofasha abantu b'Imana yego nzoza ndirukanga murakoze mwese murakomera dukurikirana turabashimiye mugire amahoro mu banyu